Thomas Ndimubandi, hanyuma nkaba njejwe nkaba nkora muri Burundi Clays, nkaba ndi directeur commercial. Burundi Clays ni ishirahamwe rijejwe guhingura amatafari no kuyagurisha, rikaba rikoresha amamashini agezweho n'abakozi babizobereyemwo. Amatafari tuyafyatura mw'ibumba mugabo atari ryari ryose, ibumba riba ryarasuzumwe muri laboratoire, bakabona yuko rikagaragaza yuko rifise ubushobozi bw'ivyo dukeneye kugira ngo itafari ribe ryiza kandi rikomere. Igituma umuntu akeneye kubaka inzu mu bisanzwe ategezwa kuza iwacu, icambere n'amatafari akomeye cyane kubera akorwa n'imashini zigezweho n'abafundi babimenyereye. Hanyuma amatafari afise makarite menshi, afise avantage nyinshi, hanyuma cyane au niveau ya karite, hanyuma n'ukuntu asanzwe inyubako zikozwemwo ziba zizimbutse, usanga zizimbutse.